Intamba mu rugamba abasore ba Gustave niyo nkuru na Mibura Bubaka imyimenyerezo yabandanije ku mugora ku munsi w'ejo amafoto yagiye ya baturese amafoto ko equipe mu myimenyerezo ariko baza kubaka n'igihugu ca Kenya uno munsi n'urukino taza kuba goroshe hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kenya kuko n'urukino ni match imwe ntavyo kuvuga ngo nukondera amanota canke se ngo tuzosokina match roto kugira ngo bashobore kuba barondera uburenganzira bwo gukina kuri final twitege iki kuri n'urukino twitege iki kuri n'urukino bwana bahizi hagati ya equipe nationale y'Intamba mu Rugamba batenze imyaka 20 ndetse na equipe nationale y'abatenze imyaka 20 ya Kenya kuko abo bose bageze kuri final umwe yari mu itsinda rya A ubundi yari mu itsinda rya B umwe yabandanije ari uwa mbere ubundi yabandanije ari uwa kabiri twitege iki kuri n'urukino bwana bahizi reka novuga ngo twitege urukino rusukuye twitege urukino rumeze neza nijoro nagerageje kuganiriza bariya bahungu mu gitondo ngerageza novuga ngo kuganiriza umwe mu basanzwe bari muri staff technique vuga ngo biragoye ko utanga igishusho y'ingene ugiye gukina novuga ngo urukino rwa finali arambwira uko onye atariko nk'ibisanzwe buriya finali no kugira iki no kugenda ugiye kuyitsinda ntabwo uvuga ngo ugiye gukina te kuko ushobora kuvuga ngo nguteguye mu buryo cyangwa uteguye muri ubu bundi buryo ugasangura narushicwe ti rero finali kintu ca mbere ugenda wamaze ku making a decision yuko ugiye kugira iki ugiye guterura trophy ugiye gutwara igikombe ivyo rero je novuga ngo ku ruhande rw'imbono yanje bona ko bikunda yuko Intamba mu Rugamba zishobora kugira iki zishobora gutsinda igihugu ca Kenya kandi n'umusesanguzi ninjiye indani ndabona yuko Kenya nayo nyene ishobora kugira iki ishobora kuduca mu ryahumye ikadutsinda ivyo byose rero novuga ngo tubikonereje hamwe mu byo tugire tuvuge umwe yavuye mu itsinda navuga ngo rya umwe yavuye mu itsinda rya A ari uwa mbere undi ava mu itsinda navuga ngo rya B ntibiza kuba vyoroshe turavye nkuko bakora bivuga umwe yasosa ari uwa mbere ndavuye igihugu ca Kenya mu itsinda babarimo cyo turatwe mu itsinda rya twarimo rya B twasoze turaba kabiri football yo muri Kenya na football yo mu Burundi kuko aba bose presque ni nk'abaroko football muri Kenya na football yo mu Burundi uno musi kugeza aho iterambere rya football rigeze mu Burundi canke se muri Kenya uko mu byo dukurikirana ivyo byose birimo sirito kuko nibihugu tuba turi mu karere kamwe ivyo byose birimo mu byo dukurikirana tuvuge ko Kenya kuba yasohotse mu itsinda barimo ari ya mbere ko bari kumwe n'imigwi idakomeye canke se ni Kenya football yabo yateye imbere gusumba ibihugu bari kumwe za Tanzania na za Ethiopia reka tugaruke ku iki kintu gutera imbere kwa Kenya ko baguhagaze kuki mbega Kenya irateye imbere novuga ngo kugeza yaho dushobora kuvuga ngo Intamba mu Rugamba ziwacu biragoye ko zotsinda Kenya icambere na mbere icoco reka twinjire duhere kuri uno munsi iyi equipe iraza kwikina no Burundi kuri Azam Complex Stadium n'ahantu nshobora kuvuga ntakekeranya yuko navuga ngo igihugu c'u Burundi canke n'abakinyi b'abarundi bamenyeye cyane baraza kuba bakina mu ijoro twebwe aza kuba ari igihe cy'isaha 12 bo aza kuba ari igihe cy'isaha imwe y'ijoro ntikibuza yuko bose baza kugogwa novuga ngo no gukina mu ijoro parce que benshi muri aba bana
nuvuga ngo baba event ku ruhande rw'umugwi serukira igihugu wa Kenya no ku ruhande rw'umugwi serukira igihugu cy'u Burundi ntibamenye gukina mu ijoro, ico kintu cyose baragihurijeko. Tugaruke turabe mwine swat Burundi bufise niyo Kenya bafise, ni bangahe bakunze gukina match z'ijoro canke bazicitwa Azam complex icarico. Dufisemwo icegera ca kapitene yitwa Maniriho Destin, uno yakiniye match zibiri zikomeye. Urukino rwa mbere banganye n'umugwi witwa Orsidi, kandi rukinzo yari ifise novuga ngo icizere kidasanzwe kuri no musore wabazwi ku izina ryande rya Destino Maniriho. Urukino rwa kabiri Deste yakoze ibishoboka byose, afasha umugwi wa Rukinzo bari kumwe na Isa Bigirima, bafasha umugwi wa Rutsindo gukuramo umugwi wa Orsid. Izo nkino zibiri zose bazikiniye kuri inde Azam Complex. Nyuma yaho dufise Yakubu Uwimana ni titirere mu mugwi wa Vitaro Football Club. Vitaro Football Club kwa kiriya kibuga sinoreka kubwira abantu yuko Vitaro Football Club yakiririye Young Africans kuri kiriya kibuga, kandi Yakubu Uwimana ari mu bakinye umugwi wa Vitaro bakina n'umugwi wa Young Africans. Nyuma yo ngaho onye hari bimwe mu bintu Gustave na Miburu Abubakar bafise, ubona yuko 1995 Baudoueri Bakare amenyereza mu guserukira gihugu wabatarenza imyaka 20 ku ruhande rw'u Burundi yarafise. Niba muvyibuka twari dufisemwo abakinyi bane bakina mu mahanga mu 1995 muri effectif Burundi bwari bwatwaye mu gihugu novuga ngo ca Nigeria. Twari dufisemwo abasore bane bakina mu mahanga. Uyu munsi hari abasore bagere kuri babiri, ndavuga Yakubu ku ruhande rw'inyuma no ku ruhande rw'ubusatirizi. Twovuga ngo dufise nk'ifatiro bakiri bato, umwe ni kapitene kubiri kapitene yeje kuba twari igikombe ca Primus League ari kumwe n'umugwi wa Vitaro kandi ari titirere Yakubu Uwimana. Novuga ngo anaza no guharugwa nk'umukinyi akiri muto yigenjeje neza hano mu gihugu cy'u Burundi, parmi les 3 meilleurs joueurs bigenjeje neza hano muri championnat. Yakubu Uwimana wamusangamo ingene agira detente, ingene acenga, ingene agira amarolance, ingene atera amashuti ari kure, ingene asoma urukino. Nivyo mwizi nkina ari mu bakinyi bamaze kwitsinda, but ni kapitene muzima. Muvyo werekanye nuko werekanye ko dushobora kuba dufise bamwe boshobora kudufasha, bamenyereye amahiganwa, bamenyereye kuba gukina mu ijoro, bamenyereye gukina inkino nyinshi, bamenyereye guhura n'imigwi ikomakomeye, n'abarahuye na Simba marige ibitsindo batsinzwe, warahuye n'imigwi nka za Vitaro, nka za Intestar, imigwi nka za Flambeau du Centre, ndavuga muri championnat kuri Yakubu shire ko na Deste nawe yabaye meilleur buteur wa championnat Primus League Burundi. Werekanye ko kapitene na vice wiwe babakinyi babiri bo bashobora kuba remarque canke se urupfunguzo goshobora kudufasha muri zino nkino. Ni naco kintu nariko ndagerageza kuvuga. Ntabwo abarundi babwirizwa kugira buriya n'abaganda baratujaniraniye, abaganda barajaniranije Intamba mu Rugamba. Nivyo harabaye domination mu kijanye novuga ngo n'inguvu bakoresha, barafungura ni banini, mais technically urabona yuko umugwi serukira gihugu Intamba mu Rugamba haba ku ruhande barahaca, baragira kwizamu, baratera, ariko gasanga balance mais batsinzwe mu minota 20 ya mbere, minota 30 ya mbere bava mu rukino bacika intege. Ivyo navyo turaza kubona impamvu. Richardson tugaruke 95 nta numwe yavuga ati Burundi buve muri region burimwo bugere muri CAN y'abatarinze imyaka 20 bakine finale twambikanye na Cameroon dutsinda igitsindo kimwe kubusa. Hari banga rimwe ryari rihari, harimo abakinyi bagera kuri bane. Ico gihe novuga ngo bari nk'icitegererezo ku bandi. Tuvuze Felicien Mbanza ico gihe
novuga ngo wewe yari mu bakinyi bafise imyaka 17 turi muri event ufise imyaka 17 umaze witabiriye novuga ngo selection ya gatatu ufise 17 urumva ngo harimo akantu ka potential cyane harimo akantu donc A14 A15 wari umaze kugira ikintu werekanye ugirirwa n'amahigwe yo kuba witabiriye competition ya gatatu y'abatarenze imyaka 20 b'intamba mu rugamba ugifise 17. Ariko by the way ucukometse mundire nibutsa abantu ko mu mpera z'ikiganiro bafite ibibazo bitanu baza kwishurako kandi biza kuva mu byo twaganiriyeko ubwo iminsi yose twa gatanu bizokoma hari ibibazo ubu bitora amayite ibihumbi 10 kwezi guheza ashatse kuyatora nga kuri PG Classic FM. Yego ibibazo biva ibice 80 kwijana biva mu byo turiko turaganira neza cyane ibice 80 kwijana biva mu byo turiko turaganira biva mu byo turiko turaganira bahamagara mu mpera nibazo bitanu zo kubaza mu mpera ikiganiro abasirimo rero bagiye kuza bironkera ubushimwe wumvirije ikiganiro manite ibihumbi 10 yego ukwezi guhetse kuvuga imisi ni bibazo bitanu ku munsi simisi yose ture vendredi yego ukwezi guhetse kuva guhera no munsi tubitanga ariko dushobora no kubaza kuvyaciye mu kiganiro cyo ku munsi wa kabiri nta kibazo na kimwe cyangwa ivyaciye ku kiganiro cyo ku munsi wa gatatu mvuze ibice 80 uko ushobora kuzana ikindi kibazo kitaba cyanavuzwe ngo hamwe cyo muri sport ubwo rero bamenye ko baza kwishura ibibazo mu mpera z'ikiganiro nuko rero nako nakubwira ingene iriya selection y'intamba mu rugamba yari yarakozwe hagiriye kucitwa novuga ngo filozofi iteye ubwoba ari nayo filozofi yakoreshejwe hano ntibaravye umwana afise impano urumva ngo ntabwo baravye ngo urumva ngo naka ngo afise impano ngo yoza ngo akadufasha ngo amaze kudufasha ngo gatwara ino sekafa tumaze gutwara ino sekafa tukitwa igihugu giteye ubwoba. Amakuru vise avuga ko bagiye muri FFB bakarondera abana bakiri bato bariko barakina amashampiyona yo ngaha bafite ico bariko barerekana aho bari bakiri bato apana bya bindi twahora dutwara umuntu akuze ukarabase umuntu akuze ibintu byiwe nibiki bimeze gute tugiye turondera iki wanashima tugaca dukobira twese tugere hamwe turabe eske gira umugisha Jean Claude Musauza ni yagakwiye kubaza ngaho afite 19 oya ni kubera nibaza yari muri senior yari muri senior ariko gira umugisha Jean Claude Musauza urumva ko yari kuza hano yari kubwegwiza kuba hari abandi we bafite 19 buca kwiza 20 hari abandi rero bafise 16 bari kwa Kayanza United hari abandi bafise 15 hari abandi bafise 17 18 bashura ni buri kuzitabira yindi selection yimirije y'abamwe do 20 donc ni kwa kubaka intamba mu rugamba abamenyesha makuru doratuza hano ku ma micro ugasanga misi yose turiko turabraininga mu buryo novuga ngo buri negative indongozi z'umupira w'amaguru donc nivyo ari bikorwa byiza bakora mugiki naco bakoze kuri kuba mwe do 20 ni gikorwa gikwiye kuba n'indoregwamo gikwiye kuba exemplaire bagize neza cyane ndacariko ndagerageza kwinjiza abantu mwino swadi dufise uno munsi iyi ekipe ntanga kakarore mu 95 yarageze kure ni nayo mpamvu akeshi nkunda kwigarukana muri ibi bintu ngo turabe mbega uyu munsi intamba mu rugamba z'abamwe do 20 zifise agaciro zifise kariti twari dufise umugabo azwi ku izina rya Blaise Butunungu ari no mu badutsinda igitsindo ciza cyane cyo gihe Blaise Butunungu ni umwe mu bakinyi twashoboye kuba tugira ko hano ubu abantu rero namubonye mu misi heze ameze neza mu bya sport canke mu myaka 40 kuduga 50 yiwe ameze neza uracabona by'ukuri kari mu sportif rero we yarafise imyaka 17 ukumva ko ari indi myaka 3 yo kongera kwitabira kandi abamwe do 20 tugarutse ngaha ukaraba bayako ukaraba bayirakoze ukaraba babutu ukaraba bakeni
ni selection yoba yarakozwe neza novuga ngo ku rwego ruri hejuru. Reka rero tugaruke, nimba twifuza inyubako, reka tuze dukoresha abakinyi bakiri bato bamenyera amadefete bakiri bato, bamenyere kurondera intsinzi bakiri bato, bamenyere kuba ba leader barere mu migwi mito, kuko uyu munsi ushobora gufatagira umukisha Jean Claude Musauza ngo avuge imbere ya ba Saido, avuge imbere ya ba Nyange, atigeze avuga no muri event, atigeze avuga no muri ED7. Muri make gombe kuvuga ko ushobora kuba hariho nivo yasimbe. Simvuze kukwereka niyo ba mu event agira umukisha Jean Claude Musauza n'undi mukinyi nka competition basi yo yaragize mu ijambo kuko ba Deste mu nama nabonye babwiye abandi bakinyi tutegeza kwitwara ukuntu iyo experience Deste yayikuye muri Rukinzo Football Club, bakinye CAF Confederation Cup kandi bariko baratsinda muri uko gutsinda. Niwe mukinyi novuga ngo ari urufunguruzo, biragaragara yuko no mu musaruro equipe bamwe event igenda igira ababifise mu ruhara, iyo premier responsabilité ayifata nkama, ayifata mu minwe, ababera icitegererezo. Hageze rero mu kuvuga uko ya generation izogenda ikura, bagenda biyumvamwo Deste nk'umurida. Ivyo mu gihe Deste atabiciyemo canke atarose aya mahigwe, ntibishobora gukunda kagenda hariya mu basenyo ngo avuge imbere ya Feri, ngo avuge imbere Feri nta muzi, Feri ntaho bahuriye. Feri yabiri piripiri keshi mu mugwi serukira gihugu, tuvuze ku gipiripiri ni kwa guhura n'ibintu bikakaye bigiye bitandukanye. Nkuti ese uno mwana yoza akavuga iki? Naganira n'abantu batandukanye ndabaza nti none se iyi ekipe yarifise agaciro kahe? Hari umuntu bavuga ngo ari Cairo niyo kafiri, Misiri yani iki cyangwa niyo kafiri. Muzi yuko dusanzwe dufise no musabarundi canke abantu bacenga mu Burundi bari hariya wanashima no muri FIFA. Arambwira ati muzi ko ekipe yiwanyu mu 1995 yabaye ekipe ya gatatu ku mugabane wa Afrika ifise agaciro kurusha izindi. Ndakwe basi nka Karoli igaciro mu mafaranga, ndakwe nka Karoli ekipe yiwacu national ku mugabane wa Afrika. Naravye kuri Valley Market ekipe turiko turakina ya Burkina Faso nta nica kabiri twebwe ifise agaciro, twe nta nica kabiri twari dufise agaciro kayo. Oya nta nica kabiri two, nta nica kabiri pe miliyoni 90 fatira dukora ibiharuro. Ebiza muri football harimwe ibiharuro nabize nubwo nabitinya, harimwe ibiharuro bikomeye cyane muri football. Rondera calculatrice twikurukire bakunzi ba Classic Sport mu dutiza amatwi, tuganira umupira w'amaguru wa hano. Sawa wayishitse nayifashe nta kibazo bro. idolari rimwe mu 95 hari umuntu twaganiriye wa hano arambwira ati yari hagati y'amafaranga 253 we yakorera i Bujumbura dolari rimwe muri banki 253. Okay. Uwari muyinga hariya anye ku mupaka ambwira ati twebwe twaritanga ku 300 y'amarundi. Dufatire basi ku giciro cari kizwi na Beru bico gihe desa 53 idolari rimwe. Nze effectif twari d'office yari ku gaciro k'amafaranga 250 by'amarundi y'amanyamerika $2 bihumbi pitaro y'uno mwaka 250 pitaro y'uno mwaka ni donako Rukinzo y'uno mwaka ni donako Frambo y'uno mwaka ni Geza 250 tuguze na 253 63 minutes 50,000 amafaranga y'amarundi miliyoni 63 zo mu 1994 ashira 1995 wachuwa babala bacugura urupango nirohera idolari rigeze kurangahe uyu munsi cugwiza na ya mafaranga y'amanyamerika. Dolari dufatire ku bingahe bitanu nicyo giciro cyo ngaha muri Classic Sport yo yayi cyo ngaha muri Classic Sport ahubwo gira bine
gira bine twe tugira geri ari munsi siko none tugira yari munsi yari ya bank tugira yari munsi nabonye hari ashaba kuremeye hirya y'ejo bandemeye gute sinabibonye neza ko nagukurikirana barandemeye pe gerageza rero to ivyo biharuro 4,000 fatira kuri bine muri yarid turafise equipe iri muri ifise agaciro ko muri yarid nibaza ni Real ya Mike urumva ko ari muri twayagabanuye cyane twagize 4,000 hano iwacu kugira ngo nagire umuntu ari hejuru azavuga ati mwebwe iki giciro mwagikuye ntihagire n'uwundi azi twivuga ati twagerageje gutanga karorero ku yari munsi 4,000 cyo giciro twe ngaha tuvunja kidolari muri classic sport muri analize dukora 1 miliyari aba barabakinyi 12 umuntu ari kerera ambye ati aba barabakinyi biwanyu 12 harimo abandi bane bakina hanze ufashe Banza Felicien ugafata umugabo azwi ku izina rya Blaise Butunungu ugafata umugabo azwi ku izina rya Eric Kari ku mutima ukongera ugafata Kakenge Akizimana ukongera ugafata Majid Ndikumana ukongera ugafata Muriki Aishakiye ukongera ugafata Masumbuko Wironja abo 1 miliyari football yacu muri aba bakinyi nagerageje kurondera nta mukinyi numwe yaseruka igihugu cy'u Burundi yarafite imyaka 19 barabamwe dovento nta mukinyi numwe nimba yarahari muri FF batuzanira impapuro mwe dovento nta mukinyi numwe yarafite imyaka 19 no musi umukinyi muri bo yarakuze yari Masumbuko Wironja yarafite imyaka 18 uwundi muri bo yarakuze yari novuga ngo umukinyi yakina ku ruhande rwo hagati beshi baramuzi yari Banza Rukundo abantu bariko baranadukurikirana novuga ngo aho hanze munzi bano bantu mubabwira uti congratulations mwakoze ibikora inka uwundi mugabo novuga ngo yarafise imyaka myinshi iwe yari 17 ni Juma Mauridi naze ko abantu bamuzi cyane baramuzi Juma Mauridi uwo muriko murabona yaserukiye igihugu cy'u Burundi afise imyaka 17 mu mpapuro ukongera ko umugabo azwi ku izina rya Elike Kari ku mutima yarafite imyaka 17 ndetse naho Marisarehe mama barejandesha wa Marisarehe yarafise imyaka 17 ukongera ko uno mugabo w'umudefenseur novuga ngo yakina inyuma Majid Ndikumana nawe yarafise imyaka icoge yaduserukiye afise imyaka 18 warakiri muto ni inshuti yanje mugenzi Garigie yagira kabiri novuga ngo yitwa Mahigigi Alfred imyaka 16 ndetse na Hakizimana Kakenge ni nawe novuga ngo yari Garigie mukuru Garigie yarazwi cyane beshi bamufatiye ko nk'icitegererezo nayo yarafise imyaka 16 urumva ko bari agaciro bari ko n'imyaka bari bafise tubona ko umupira wo kugwego go hejuru reka twarahombye twagiye dusubira inyuma reka tuganire kuri kino kintu ico gihe kuri classement FIFA twari tukiri kuri 136 twari kuri 136 uyu munsi nibaza yuko twagiye dukoroka gahoro 39 no munsi twakurasa ibibanza bitatu ego twarageze muri finale novuga ngo hano ku mugabane wa Afrika muri CAN y'abatarenze imyaka 20 hagaharugwa imigwi ibiri ikija muri Coupe du Monde twaritabiriye Coupe du Monde birumvikana uwatsinze yari Cameroon yadutsinze kimwe ku busa muri finale hanyuma twebwe twageze muri finale birumvikana ko tushe turonka ugo ruhusha go gukira muri Coupe du Monde mu gihe muri Coupe du Monde Cameroon yoyo yavuye yitwara neza kuko yatsinze Australia ibitsindo 2-3 yongera itsinda igihugu ca Costa Rica kiriya ca ba Keylor Navas ibitsindo 3-1 yongera yo itsindwa na Argentine ya Lionel Scaloni bico gihe ibitsindo 2-0
busa. Twebwe mu itsinda twari turimo novuga ngo twabaye abanyuma, ariko ikintu twakoze nuko harimo aba ba Raul Gonzalez Branco twaje kuba dutsinda igitsindo kimwe mu bitsindo bitanu. Spain yadutsinze kandi dufise carton rouge. Ngo gutsinda Spain igitsindo navyo biri mu bintu basi byatumye twigira icizere canke bimotiva generation no munsi kuvuga ngo nimba Burundi bwarakinye na Espagne tubona kuri uno munsi igenda muri Jeux Olympiques igahita itwara igikombe, harimo ba Gavi, ba Firmino Lopez, harimo ba Pau Kubarsi. Ni kuko ico gerero vyari bimeze. Urabona uko generation yacu yari dore vraiment generation yacu yari imeze neza. Rero tugerageze dukubita ibiharuro. Uri kutwereka muri make football y'abamwe U20 aho hambere hahise uyu munsi bahavura bakina nabo no munsi bahavura bakina. Ugerageje gukubita ibiharuro neza usanga kuva mu 1995 vyadutwaye imyaka 24 yo gusubira kubaka iyindi generation isubira muri kane y'abaki y'abamwe U20. Ukigaruka ukaraba hari 2018 twitabiriye kane y'abakuze. 2019 Josele Sharifu bifubusa aradufasha dusubira muri kane y'abamwe U20. Muri kane y'abamwe U20 aho birumvikana yuko ntigari rya mbere dushiseyo, ryari ribaye irya kabiri. Twatsinze canke tweriminye ibihugu je no kwita yuko bigize iki mon frère, ibihugu nitwe yuko bikomakomeye. Tweriminye Ethiopia Nejo bundi hari Nejo bundi tweriminye tweriminye Sudan. Nejo bundi twatsinze. Tuza guhura n'igihugu novuga ngo champion en titre, igihugu ca Zambia nico caheruka gutwara igikombe, naco tuza kugira iki, tuza kuba tugitsinda tugera muri kane. Hari ibintu bibiri canke bitatu novuga. Kuva mu 1995 umuntu yavutse novuga ngo ico gihe uyu munsi afise imyaka 29 canke imyaka 28, no kuvuga ngo agiye kwababa imyaka igera kuri 30. Ni nkuko umuntu mu 1995 yaduserukiye akatugeza muri Coupe du Monde, imyaka 30 iraheze. Birumvikana katagikira umupira w'amaguru. Bose bari A48 bari A50. Aba basore bavura bakinira igihugu cy'u Burundi benshi muri bo bafise 16, bafise 17, bafise 18. Gikuru muri bo ni motivation ikenewe kuko ni finale, ni demi-finale, ni demi-finale. Bakina na Kenya mu gihe Uganda bari kumwe na Tanzania. Mu gihe Uganda bari kumwe na Tanzania. Donc ni ngurukino rwa finale ni guko ni match imwe ni nka finale. Ni finale muri rusange. Ni finale muri rusange. Kuko urumva ugeze muri finale muca mugenda barondera zibiri gusa. Muca mugenda. Donc ikintu hano gikenewe nuko runo n'urukino rwa finale Kenya baza gukina, novuga ngo nta byinshi birenze kuri iyo, kuko Kenya palmarès ya mbere ifise ntiragera muri Coupe du Monde y'abamwe U20. Ico ni cyambere. Twebwe haize imyaka 30 tuyigezemo. Icya kabiri, Kenya yigeze gutsinda ibitsindo byinshi. Ni igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi canke gitugutu umwaka wa 2024, abona ko Kenya baje kuba batsinda Djibouti ibitsindo bine, novuga ngo kubusa. Tukiyumvira eske twebwe uyu munsi ba Desema niriho, ba Yakubu, ba Kane, Christophe ndayikengurukiye bohura na Djibouti tukabura ibitsindo bine? Wapi? Ikindi naco turabe, iyo uri mu itsinda ririmo nk'imigwi 5, hakaba harimo Ethiopia, hakaba harimo Tanzania, hakaba harimo igihugu cyitwa Djibouti. Ubuvuga ngo mbere yuko nzohura na Tanzania kwa muye na Djibouti, reka mbatsindi ibitsindo byinshi, kumbura nitwanganya amanota mwari no tsindi ibitsindo bizomvugira, kuko twarabonye ko muri Sekafa ikintu cy'ibitsindo barabirondera, biraharugwa cyane. Ibitsindo barabirondera, biraharugwa cyane. Bitsindo bine, iyi ekipe
nivyo yatsinze igihugu ca Djibouti. 2010 iyi Kenya yari yatsinze Ethiopia ibitsindo 4-0. Amir Netsa Sebutanef igihumbi kimwe majana 979 Kenya yari yatsinze Sudan ibitsindo 3-0. Ubongo kahise kindengagiye nakubu tubifatanije dusanga Kenya nta kintu na kimwe iri kirarusha igihugu cy'u Burundi mu ba U20 mu ntamba mu rugamba z'abaterenze imyaka 20. Performance ya hafi kuri Djibouti na performance igihumbi kimwe majana 979 dusanga Kenya nta kintu na kimwe barusha zino ntamba mu rugamba. Tuve ngaho tugerageze tuze ivyo turavyemeranya ariko tubanze turabe mu vyo dukora hari ikintu twita performance agitwe za equipe kanaka canke z'umukinyi kanaka. Namba Kenya yabanarije mu itsinda yarimwo ari ya mbere bari kumwe na Tanzania bari kumwe na Sudan bari kumwe n'u Rwanda bari kumwe na Djibouti. Ni negyo tsinda groupe A ni nayo groupe yagiye ifise bagiye bafise amanota menshi kuko Kenya yagiye ifise amanota 10 itsinze ibitsindo 10 yankesa kimwe mu nkino zine. Tanzania yatsinze ibitsindo 12 yankesa 2 mugabe igenda ifite amanota 9. Tugende ku Burundi nabwo muri nditsinda Burundi bwarimo ibitsindo 9 Uganda yari yambe n'amanota 7 yinjije yankesa 3. Uburundi bwinjije ibitsindo bwinjije ibitsindo 6 kankesa ibitsindo 5 buca babana bafite amanota 6. Yego iyi groupe B niyo tubona ko imigwi yabandanije ifise amanota make. Cyo turabasha Tanzania turabona Kenya uno musi intunganyo yo mu equipe nationale si tukubana bakiri bato. Kenya niyo uno musi araka innovation barashizemmo twese tuba twarashizemmo kariko karatuma ibandanya ari ya mbere mu itsinda irimo yanatsinda na Tanzania. Kandi Tanzania tubona ko umupira w'amaguru no musi ari igihugu utofata uko wigombe. Bon, reka tugaruke ku iki kintu. Icambere Kenya uyu munsi bashira umupira hasi. Ico ni kimwe. Niyo je yabo. Ica kabiri iyi club je mbona ko itari kwiye kugira iki itari kwiye kudutera ubwoba. Kenya kuko twebwe sekafa yaheruka novuga ngo nta kintu na kimwe cigeze kitubuza kuyitabira. Mugabo Kenya ije muri sekafa muri 2021 yari yagarukiye muri demi final muri zone ya sekafa. Ukuvuga ngo performance baheruka ikomeye ni 2021 bagera demi final ahanyene bageze bahura n'igihugu cy'u Burundi baciye bataha. Nyuma yo gutaha 2023 sekafa yakurikiye Kenya yari mu bihano 2024-2025 sekafa irikiraba Kenya igarutse yambaye karvati kuri bukare nziza kuri costume ya PJ Classic FM ku gashapo ka Classic Sport ije mu itsinda rimwe Tanzania bariko baritabira amahiganwa baragiye no mu citwa FIFA Award n'abandi bari bahari n'ibindi bihugu byari bihari. Kenya iratira ngo mu itsinda muri mwo nubwo nari maze nungi kugarukana ijambo twebwe natwe nk'abanyamupira hano mu gihugu cy'u Burundi turapratika football nimba by'ukuri football y'icicaro ca kane ica gatatu n'ica kabiri kurikiranwa nashima n'ica mbere. Gute tugiye duhagarekwe n'igihugu kimaze hafi imyaka 2 imyaka 3 kitari mu ntunganyo z'umupira w'amaguru mu karere ka region ya Sekafa. Akarere nyene niyo resho muri region ya Sekafa. Ico kintu cyakiza kuba kintangaza. Encore one meilleur buteur wa championnat y'igihugu cy'u Burundi
Primus League 2023-2024 Destemani iriho avec 22 ou bien 24 nimba atari 23 B dufise champion wa Primus League iheruka Yakubu Imana captain de l'équipe dufise gardien nkuri dufise umugabo yeruka muri Sudani muri Sekafa nyinyen awurana za Sudani ndavuga Gustave même coach performance individuelle ziri ku rwego rwo hejuru equipe isa niteguwe cyo duhura na Kenya 2021 yitebeye Sekafa bari mu bihano nta football bariko barapratika ntiyarenga football yabo ntiyarenga igihugu ca Kenya bari mu bihano 2020 equipe ntigeze irenga mu citwa demi finale twebwe nitwe twarusemere bitere 2023 muri Sekafa yabere muri Sudan twari dufishe Gilmukisha Jean Claude Msauzi pense que wabaye meilleur passeur kuko ashokora panze pass zine zitanu barabonye mu musore twagira umukisha Jean Claude Msauzi abitwa Baudela Vest batangura kumera amababa banaza kurondera gira umukisha Jean Claude muri Vitaro après yuko yari karitwara neza bamubonye muri Sekafa nuni nimba twifuza kudandaza nimba twavuza agaciro equipe nationale yari iriko 1995 tugasanga wari muri yeridi wa marundi tugasanga n'ibihumbi 250 vy'amafaranga y'amanyamerika y'igihumbi 1995 how uyu munsi twotahishwe canke twokugwamwo n'igihugu kimaze hafi imyaka 2 kitariko kirapratika football mu karere ka Sekafa ivyo ni zimwe canke se ni pwe wagiye ucako zerekana kontu football ya Kenya no musi tunganijwe football ya y'Uburundi no musi tunganijwe ariko sindi ngo buvuge ko Burundi butaza gutsinda Kenya ariko je nagize amakenga sinzi ko hari ubundi umuntu ashobora kuba yaragize amakenga uburyo twe twabandanije n'inkino twakina urabona ko harimo akantu sinzi ko kuko twivuze kaba kari kakano k'Uburundi uburyo twe twabandanije ntitwabanije mu buryo buri oya ni abantu bariko bavuga ngo ni demi finale ni finale mu itsinda kameme turimo ni finale muri rusange duwe no ari mu itsinda rya A twari mu itsinda rya B ni finale kuvuga ngo hano uza kuba atsinda no vuga ngaraza kuba giye abaye qualify ni finale bumve ni demi finale mu gicapo ca Sekafa mugabo kuri twebwe ni finale kuko inkino tuteza uzifata nka finale niko bimeze icyo mvuga rero sikindi bahizi nagize amakenga ubugi insindi uburyo twarose qualification yo kuja muri demi finale n'igihugu tugiye guhura uburyo carose qualification ivyo byose wabigarutse ko uratwereka uburyo Kenya yari mu bihande tariki ra participa mu nkino mpuzamakungu ko yoba ari imwe muri anje Burundi twokorera ko gotuma turonka insinzi wagiye uca no kubakinyi batandukanye ibyo bagiye bakora kebake ni meilleur buteur gushika muri kano kanya DST meilleur buteur ya Primus League Yakubu le champion yari muri equipe yabaye champion mu mwaka uheze imisi bamaze nibaza ko uno musi ivyo buruhe batovyitwaza twaragatse ku kintu kijanye ni intunganyo canke se n'ukuntu abakinyi twabona bari bitabwaho n'abaganga niki vya bindi twagaruka ko tukavuga ko biriko bisa n'ibigonga n'ibigora abakinyi uno munsi vyo vyarahavuye ko numva umengo uturihaye image ya Kenya canke se isura ya Kenya n'isura y'u Burundi kumengo urafita ahantu nka 55 Burundi nka 45 Kenya Jenny baza ko no gutegura ni motivation aba bana muribuka ko bagiye no muduka bagiye n'imodoka bisi muribuka ko bamaze umwanya munini bariko barabakanda bari mu mabarafu kugira ngo ibintu bigende neza ureka kwankesa gute ukibabara mu mavi ukibabara mu bujisho bw'ikirenge inyama zigitonekara nicakinira gubira nk'ubu ndinga muri PJ Classic FM ndazi ko ari ndongoze kesa zo mu Burundi canke zo mu mupira w'amaguru canke ahandi hantu ziriko ziraraba abana basore ku televiziyo bavuga ngo
bakina umupira uko unye bagiye mu makondisiyo nk'ariya anye iyo bagenda n'indege naho Barundi turakunda igihugu n'abagabo by the way Yakubu Abarundi turakunda igihugu kurusha amafaranga ibi ndabikubwiye turakunda igihugu kurusha amafaranga muri uko gukunda igihugu Abarundi turumvira kurusha ibindi vyose je ndavuga mu mupira w'amaguru hari umuntu ntamba hari igihugu dufate nk'uko intamba zitwara hari igihugu toronka umufana n'umwe mu gushima dukunda igihugu uzoraba intamba mu rugamba zatsinze amabarabara rugagwa abapfasoni bitenge bagasasa abafise imiduga ikagira ku mapina abiri bakagenda bayisomanya hagakorwa amakinga y'abantu bayanyongera ku metero 5 hejuru mu kirere bitari bwigere biboneka ibitoki bigategwa ku mabarabara abategetsi utari bwanabone ukababona amatwite bakandika abakezwa bagakezwa ivyo cena manabibonesheje amaso reka ubabwire akantu ka organisation reka ubabwire uti mwitange mbere y'uko ivyo biba wapi irago parce que bari abantu bashikira abategetsi bo hejuru sinibaza ko mu vyo bababwire ko hari abana ba pratica football ku rwego rwo hejuru hano bahabwira ati barashari muri materialisme baracakina ibintu bo nyene biyumvira nta discipline je sinzi ko ariko bababwira begana n'abasore bamwe muri bari hari ati twebwe uko turi motivation irakwiye twumva ko tuza kwitanga bihagije me kabona ko mukinya ari kintu aguhishije miliyoni 70 twarakunze kubona hari ibintu tuzona kumbura mu myaka iri imbere Jesse ntinya kubivuga hari ibintu tuzokumbura nimba ubutumwa mwabushikana kuri president Donere wa FF ahubwire ko hari ibintu twe tuzokumbura yaragiye kutumenyereza yigeze kuvuga ati fata indege y'abakinyi fata indege n'abafana bamwe bajemwo bitangira igihugu bajya ari kuri Mauritania bagana kuyana muri Mauritania sidazibuka hari ibintu rero tuzokumbura kuri wumva ngo nimba yageze umufana yisanga muri Murabitoni nimba yageze abamenyereza apritsa abamenyesha makuru 4-5 bagenda gukurikirana ibikorwa vyo mu guserukiragiye uyu munsi gazigaye tubona umwe nawe nyene ugasanga biraguye ugasanga nta mufana yo kuyumvira ico kintu no kuja muri Tanzania ugasanga n'abakinyi bariko bagenda imice ugasanga n'abakinyi turi 2024 bamenyerejwe bisi nayo nyene za bisi novuga ngo usanga atari ziratanga amakondisiyo meza nta climatisere nta kibagira urugendo rurerure ubwo rugendo rurerure barufashe spontanément ama match yabo agiye kukuza n'ibindi tuzokumbura kakano yaravuga ngo nimutsinda 10 million shake umukinyi ivyo bintu tuzobikumbura nukuri nawe nyene avyumve kuko na Egre Ntwara tunze shake match ganye niba nibeshi n'amafaranga 1000 mugo cyo tubaza none ko wararongwe federation kiriyagiye twabona icyitwa prime do match ku bakore equipe nationale sindavyibuka no kurwa harimo ngo hariho prime bari bayemereye dukira na Cameroon kuronka qualification hariho prime bari babemereye ariko n'aba bana batoyi nabo barakwiye gutegwa intege kuko urukino nkuru rufise icyo rusiguye rufise iyo no sinema pana gutsinda gusa ariko kandi runakwerekeza no n'ahandi muri kane yaba mu U20 kwitobona cyitwa motivation tugiheruka kuri Cameroon dutsinda 3-0 none ndavyibuka iki wavuze ikintu bamenyesha makuru agenda kuri kana equipe nationale namba ntihenze bitwa babiri bitwa Arsene bitwa bande ari bari hambavu samiriza inkuru n'igihugu byo Burundi na televiziyo ni yihe yindi medium privé turabona ngo yagiye gukurikira ibikorwa bya equipe nationale uno musi kuvuga egire evra ma medium ashobora ko yo kwirira kagenda ariko mugo kiragenda ntabwo aribo birihi barafashanya namba bavuze ngo twe tubari igitike y'indege murizo kwimenya basoho mu banama barafashanya akaba mu gufashanya ariko no musi ni live equipe nationale namba mu Rugamba tuyiheruka hari 2019 sije no mu trompe match live
kubindi ndavuga kuzindi media atari radio nkuru y'igihugu 2019. Bon, aho rero turacaza ku kintu cha motivation. Igituma nakoresheje ririya jambo rivuga ngo barundi turakunda igihugu kurusha banashima n'amafaranga, reka ndabize kukumbure ndagwe nk'akarorero Richardson. Ahanze abantu badukurikira je nama nabivuze. Nukuri nkiri mumenyesha makuru w'inkino. Ngiri mwuka n'ubuzima. Kubera ko nakinye umupira canke nabonye ahantu bigenda bipfira. Bizongora kubesha abantu. Canke bizongora guca ku ruhande. Umuntu bizoba biraba mbere yo gushavura zonanganirize mu bwe. Hari ibintu ntuvugira hano kuri mikro. Mereka tuvuge kino kintu. Bro, jigi tuma ngubwira nta barundi barakunda igihugu kurusha amafaranga. Ndakimenda nabiko kandi nivyo vyiza. Urazi ko ari umuntu akurusha pawano muri football ashobora kugutwara amafaranga yawe akayagukata akagwa yadakwiye harayo wari wandikiye ukinumira. Ntagire n'uzobibwira. Oya bivana no wari wakamera. Ministeri. Ndayigarukiko. Mu vyijejwe hari mwinkino. Ambassadeur Jeruve yabaye. Mutama Jeruve yabaye. Mu sportif dukunda. Nyakuba ongera uturabire. Twakuze twumva amafaranga atangwa ku mukinya serukiye igihugu. Niba ntihenze ayo mafaranga aracatangwa kugeza uno munsi. Kera yari $300. Gushika nubu. Hari umukitwa ikaze kuganira yari tayarinze muri football arambwira ati ari amafaranga nayo kuva kuri ba micombero ndibatse. Turi 2024. Erega Mutama nyakubahwa ministre. Ari amafaranga yazanye inkobera hino. Hari nata yatora. Iyo atayatoye buri abandi bayatoye babibona nk'ikindi kintu. Nibibabera motivation. Mugabo hamwe nk'ubu mwovugaho tugire dukreye ikintu muri senior ku muntu wari wese aserukiye igihugu c'u Burundi agende kwitanga agende azati ndi tayari jana kwijana nako kantu ka motivation kabamwe n'utwo du Fredo mission yari igihugu nimba ari na member nimba ari Zimbabwe aho wasanga umuntu hawe umujoueur umukinyi azi football azi vyagiye gukora yabikoreye entraînement yarabiteguye ahawe $500 umuntu muri delegation yahawe $1500 ntazi gufunga ibaro nayo yakinye yicaye mu ntebe y'ishuri gusa aronka iyo diplome cyagene twavuga bano basaza bari aronka akazi muri football ni kimwe twavuga no basaza bari fifikeneye abo bafasha mu vy'amamashine n'abapratika bahabwa projet ari ku mwatlete hariye ku mugabane wa bura yabanza guhabwa yarenze mais ugasanga athlete le joueur cyangwa umujoueuse yahawe 5 uri muri delegation ngo hawe 1500 vipi harika gute bigenda gute si yo myaka se nibo rugetsa mukinyi ntabanye na madame mukinyi abana bari ku ishuri umukinyi yavuye muhira umukinyi yagiye hari uwundi mupapa azovuga ati niza amashuri yanje nzanye cya gatatu hanyuma kwa gutsindwa bica bituka umumenyereza bica byongera bitukwe na wa mukinyi kandi rero batwaye bike hari abandi bantu bakwisemwe costume kabisa basobetse neza batazi no gufunga baro batazi niyo bice atani cyo bariko barakurugira umupira reka ngaho tuhumvikane gato tubanze turabe kugira ngo uwo mukinyi ashike ahari bro shobora kuba na uwo muntu ariko arakamisha ingufu ziwe yakoresheje none uwo muntu nawe kugira ngo uwo mukinyi ashike ahari ashobora kuba yashizemo ingufu kugira ngo amakompetisiyo yabe ashobora kuba nawe afisemo uruhara kugira ngo umukinyi aronka hakina uwo muntu ashobora kuba abishizemo uruhara simvuze ko umukinyi yoronka make gusumvya iyo muntu bajanye cyangwa iyo muntu yagiye yaramugide bro 500 na karoro twafashe 500 kivigeze kuvugwa ko vyabaye muri 1500
muri Afrika Australia ariko urumva kumengo hariho in a grand diff hariho ubudasa bunini ya cyane Yes. wo mu gihumbi basi na 1500 yego umva yatwaye entier yego kugira ngo leta ziboneke canke se kugira ngo hariho tuje twitariza giteri principle yego uno munsi na karorero ngomba gutanga ndagatanga muri football uno munsi nitwovuga ngo hariho championa atabakinyi bari guko wewe uri kuri logiciel mu machine ivyo ukora kwa vyose kubikora kubera hariho wa giteri uno munsi hariho abakinyi babantu bakora bya bindi batahari bumva nangene ko hari ikintu cyo bakibutse muri make ni gukompletana ariko menye ko ikintu nyamukuru cyagwiza guhabwa agaciro mu kibuga cyangwa se muri J n'umukinyi yego namba abantu barorera box murabibona namba biriya box mira kuriya ujya mukinye abo boss babashoye amafaranga nakagatsinda turinjiza amafaranga nuko n'ibindi byinshi mugabo umenye ko mu gihe yovuga ngo no turase gukina nakarongo mana uno munsi namba turumva barodiri bidoga bakanje bidoga ngo ibi bintu tuzobihagarika tubihebe uno munsi ngabakinyi bose bavuga ngo désormais turahevye gukina ubaza ko ingingo zimwe zitohinduka kuko bari abantu ari amafaranga yinjira kubera hari uwo mukinyi mu gihe uwo muntu ariko atuma winjiza amafaranga utari kuramuha ako gaciro ubona ko akwiriye nibaza ko abari nkaho ni kibago gako kuravuga ngo uno munsi amababi y'igiti ntiyobwira imizi ngo we ntaco maze kuko naho tuzohura kuko imizi ivuze désormais je ndahevye kuguha ivyo nahora ngo uzonsanga hasi kandi uzozura umunyoro tayari amababi ucakuru uno munsi abakinyi bavuze désormais ibi bitagenze uko dusubira gukina waza ngo amakompetisiyo yoba kaka nero nakubwira ntabarundi ya mashini wowe ukorera ku mashini wowe isubirako woza gukora ngo biragoye guha agaciro umuntu mu mukina akora muri make ni gukompletana mugabo karabasike twibonye hariho ikintu twize cyitwa cha basi muri abantu bumva organigram hejuru hariho directeur n'abandi benshi ndavuga la societe kanaka ariko umenye ko uno munsi na president niyo kwitwa president abene gihugu bahari uno munsi coach niyo kwitwa coach tabakinyi bahari mu gihe rero umuntu atuma wowe ubaho cyangwa atuma uronka ayo mafaranga cyangwa uronka ako kazi bro urambuye babwizwa kumufatamwe navyo ari byo muri bimwe biriko biratuma football yo muri Afrika mu bihugu byinshi biko birangana gutera imbere umwe agomba gukamisha ntagomba kuyumva iyi ndiko ndakama nakunze umuntu umwe yakarakora analyze ahantu hamwe niho ndavuga ziravuga ngo inka ikamwe cyo yariye mu gihe umukinyi kuko akivuze yasize umuryango muhira yagiye kwitangira club yagiye kwitangira igihugu umwana azokenera kuja ku ishuri mazokenera kuriha amafaranga y'inzu n'amafaranga umuhaye make uyarose usanga tavyo yakwije avuga de non désormais ivyo ndiko ndakora ndabona ntiriko birafasha ntiriko biratuma mbaho ndabihagarika nene bihagarika wewe wahora umurongozo curongorana nico kintu napfutse kugira ngo rero football itera imbere ni connexion icambere ni connexion rero nagaruka kuri ministère mbega iyo connexion hagati ya FFB na ministère bariko bayigira gute kugira ngo nakazoba katameze neza baze bagakemure vyoroshe donc aruha rusanga dusangamo FFB nk'ico ca motivation FFB yakoze ibintu byinshi kugira ngo bagire hari hama tugurike no kuri ministère nzishobora kuba ifise ibikorwa byinshi babimenyeshejwe yari bya Sekafa bateguye ryara abakinyi ba Sekafa n'ibindi bigiye bitandukanye ministère rero ikintu yo dufasha iturabire dushobora kuba turiko turanabura n'ababinationaux benshi ndagwe nk'akarorero ntanza akarorero si ibintu biba nka Mariko yimaze kakubwira ati jewe ndaje ni gihugu nkunda c'est pour $300 motivation $300 ajya agura socks rindira gato ni motivation chanza nishire kuri bando tushe kandi ngini ciciro ca mbere mu Bubirigi ivyo biratandukana ndagwe na karorero na karoro watanze cyangwa kakandi rero nawe
nibaza ko amatike barabarihira igihugu kirabarihira amatike mugabo muko kuza wamurihiye itike ashobora kuza hotel déplacement imiduga byose barabamenya ariko muko kuza ayo $300 ashobora kuba yaguze imbombo ya jarari gata mu ndege cicara kuri bando touche nta kintu wamuzanye hambavu y'ayo mafaranga ya prime dommage usanga yongeye ko nayandi yiwiwe aravuga ngo naya rero nta mpamvu ngo ndayatwara reka nje nakoresha yiwanje ni muri bamwe yumva ngo bakina primus league titore $300 yatore nta kibazo wa mutima w'urukundo abarundi tuyifitiye kumva wofasha mugenza muri club tukuruke no kuri FFB ugasanga ari amafaranga amwe ari mu ntunganya FIFA baho kugira bakoresha naje no mu guserukira igihugu ngo tuba turi muri Journée FIFA usanga baradodoye muri ministere kuko hari amashiramwe cyangwa amasosiyasiyo y'umupira usanga by'ukuratishoboye kandi nibaza ko na FFB irimo kigihugu cy'u Burundi kiragoye ku managinga muri football rana mabarara kenye imibiki ibintu byinshi birakenye ishiramwe ry'umupira w'amaguru rigizwe kugira abakozi beshi amamashini hano mu Burundi arakenye n'utundi tubazo imiduga irakenye ishiramwe ry'umupira w'amaguru hani wacu rigenda rihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kandi mw'ivyo bibazo haba ari mw'ivy'uburyo nubwo buryo buke baronka bakuye muri FIFA no muri CAF bavuga ngo reka tubujere reka tugerageze dusubiremo ubupfuye reka tugere kandi abatekinisiye beshi bava hanze y'igihugu ivyo ndanabitahura pe kuko naje bashobora kunkura hano ngo managing rero bwa buryo uruvuga twanga gutanga ugasanga biraza mugaca ngaruka kuri ministeri no kuri cangaruka kuri ministeri ubwo hageze ko mutanga support kugira ngo abakinyi dufate nko muri football canke tugaruke mu bindi baze kuba basohoka ubwo nimukorera kuri format za kera nimukorera ku mategeko ya kera nimukorera ku mbono ya kera kandi no munsi mu 2024 kandi FFB niri buvuge ngo turase kubitora ivyo muduhaye kandi no munsi kilo cy'umuceri cyaraduze kilo cy'umunyu cyaraduze cyaraduze kandi ubushikiranganje bwose nabwo mu ntunganyo novuga ngo z'amafaranga azokoreshwa uravuga ati twe namba twarose miliyoni 100 mu mwaka uhetse ati no munsi ibintu byaraduze nuko rero iyi miliyoni 120 ku kintu kijana motivation ari umuntu wo muri Kongo novuga ngo twaganiriye umumenyesha makuru novuga ngo akera cyane muri bari yabaze arambwiye ati Mobutu yashaka ikizina giwe ryamamara yakoresheje inkino afite ico kintu ca mbere yakoresheje inkino ati abaza gukoresha inkino yasanze yuko inkino ubwazo zonyene usanga wapi ati inkino ubwazo zonyene usanga wapi atariko iyo ufashe inkino ugaca ufata n'igisata c'umuziki ivyo bintu byose ukabidugiriza rimwe kwamamara iwawe biba ari bisanzwe tuganire yakaba twari dufise kambi ya atletism Tiera akabari ngaha siko Rodrigue akabari ngaha Francine akabari ngaha aba basore bagiye batandukanye ukongeramwe aba Elia bo ngaha ukongeramwe ba Modeste ukongeramwe ba Benise bagiye muri Amerika ukongeramwe abandi ugacufata witwa nka Zamyambi ugacufata witwa Veniste ugacufata Diodoni Muvuduka abo bose bakaba bari kwiyo kambi tugaca tuza hano tukavuga ngo aba bose baraza kuba bari iyo atletism yobora abafana iyo atletism yobora abantu baza muri visit Burundi baza bati dushaka ifoto ya Francine niyo saba dushaka ifoto ya Muvuduka ayo mafaranga yokoreshwa mu kubaka igihugu no mu kubandanya dufasha abana bari muri atletism bari mu Rutana bari mu Kirundo bari mu Cibitoki ubuteye imbere wese canke ubona yuko nivo yiwe yaduze cavuga ati mu gihugu cy'u Burundi sindi gukurikiranwa neza reka nigire Spain reka nigire Italy reka nigire he na he hano kumva ngo indongozi muri atletism zamana makroshaje gitandukanye ubwo n'ubutunzi bw'igihugu novuga ngo bugenda hanze hama ministeri kaguma basi spending twatundi duke mugabo tufise abo tuzogirira inyungu ara abantu bakeya tararundi bose araronge tuve kuri ico mu muziki nigisata ndabisubiyemo nigisata kiriko kiratera imbere kurusha football mwino minsi nyuzi navyo ndabikurikirana
Dramati ashobora gutegura igiteramo muri Canada. Dramati n'umunyamuyinga avuye imuyinga je bonda ja mu gisagara ca Bujumbura. abo ba DJ Fen Dramati arashobora kwizega akaja mu Busuwisi. Dramati arashobora kwizegwa akaja Belgique. Bifes w'imatongo ari kumwe na Mokenzi Belgique batanga urugendo bagenda Belgique. Pablo Tiken ari gukora ibiteramo agahamagara abandi barundi ba Satubi bande akabahamagara ni muze Dubai. Wongo Big Fizzo afise umupfasoni w'umutaliyani ariko asanzwe afise na passport ndondi. Wongo Big Fizzo aragenda mu bisagara nka Milano, Mirayo, akagiriki. Tuvaho tugaruke kandi Kidumu Kibido uyu munsi ashobora gukora concert. Je ndibaza yuko no muri Komol no muri Pampelune ahantu hose yo hasanga abafana. Tuve ngaho umuziki wa Kajanini uyu munsi uravuzwa n'imbonesha kure zikomakomeye ahagiye atandukanye muri ano makontinent agize uno mubombe. Tuve ngaho tugaruke turabe hano mu gihugu music iyo Diamond aje Platinum, iyo Rayvan aje, iyo Konde Boy basanga baruriro hari ibintu bakoze bagakorana abarundi bakanezego. Uranirwa ngo music ni gisate kidashigwamwe amafaranga mugabo, ni gisate kidashirigwamwe amafaranga mugabo point d'interrogation shoshobora gufasha mu iterambere novuga ngo gigihugu. Turacari ko turaza muri ya ma ministeri n'ayandi two dufata karero ka Mobutu kandi no munsi ubona yuko bagikorera ko mu kijanye na motivation. Rero abantu bo muri music congratulations, visa ziri kuboneka mukagenda mukagaruka. MC yavukiye mu Buyenzi akagenda kemusinga Suisse, akemusinga Spain, akemusinga Belgique. Yo ni intambwe idasanzwe. Bantu bo muri music stand up, respect kabisa, respect. Nemuzi uko dugira umwana atera umupira mu Kirundo karindira ko ari umugwi wo mu cicero ca mbere uzomuhamagara ahanye mu Burundi hakabura bakazitira bagashira mu tuntu kirebe yanaka nirengana iki byo biraba pama ni myidogo. Hano ashobora kuzozumana ati wewe reno wamuvugira rero ku radio banzo zubisigura nzongane tugire turudi Burundi. Turaba marira y'abantu bifite udukrebe duto hanze ibintu mu bafasha. Turabe ya mipira mwatanga yose ko yabashiki. Turabe hama nzohanirwa ico nako. Kumbure je nshobora kuzoca mpanwa nishimanganwa cyane. Ariko hari abandi bantu bazoca bidegemvya mu byo barimo. Rone ko ndakubwiye. Mbona ugomba no kugenda. Oya ni turi kuri equipe nationale yo sana hira. Ndafisi yo ngato. Nurabisa. Kuri equipe nationale. Ko turaganira nurabisa. Umutezi w'amakoferi yemewe cyane mwico gihe cha Mobutu ari Mohamed Ali yaramukorokanye muri Kongo. Ingwano ya Mohamed Ali yahamagara abantu benshi bavuye ku mugwano w'Uburayi baza kuraba igihugu citwa Kongo. Ati ngo nkuko twahamagara Francis Nganya kano hapana ingano ni isi ame azibi oya ngano yegarazi ibintu ariko siwe wa mbere siko nkuko twahamagara John Cena mu Burundi basi akina kaci wa Amerika tukamuhamagara John Cena ati ingo tukaca duhamagara mu ifiri ti ingo canke tukaca duhamagara Israel Adesanya ti ingo mu gihugu cy'u Burundi. You know tukaca duhamagara nko muri tennis ba Roger Federer bande turaca bakaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nta numwe yo nkura to ivuga ati cya gihugu cy'u Burundi cyagurukije abantu ba muri sport. Kongo yaciye igira 6 muri 74. Novuga ngo abantu bagiye bakurikirana novuga ngo abanyekongo mani bavuga ngo la période de gloire 68-74 ngo imyaka itandatu Kongo yamaze mu bihe byiza novuga ngo muri football cyane. Baje bagufatira Coupe d'Afrique des Nations baba barayitwaye muri 68 en Ethiopie badominye novuga ngo Congo Brazzaville ku bitsindo 3-0 harimwo novuga ngo igitsindo ca Mauwa harimwo na double ibitsindo 2 vya Kabanda batsindwa na Ghana nkwame aje kuvuga ati iki gihugu citwe ko gikomeye twifuza kurungika abantu Düsseldorf biga umupira bahuzane hano. Ghana ibatsinda 2-1 novuga ngo nubwo Mokiri yari yatsinda igihugu ca Congo baza batsinda Senegal babifashijwemo na Kidumu batazira novuga ngo Chimanga
Congo iraza igutsindira Ethiopia pays organisateur yari yakiye Coupe d'Afrique des Nations itsindo 3-2 igitsindo kandi ca Kidumu hamwe na Dobre y'umugabo yitwa Mangumuni baza batsinda Ghana muri finale igitsindo kimwe ku busa gitsindo cyo ku minota 66 Pierre Kalala Mukendi kuva ico gihe murazi ko bageze za Coupe du Monde n'ahandi niki rero cagiye guhagarika ino Congo umurindi bariko niki cawuhagaritse ari nayo mpamvu niraza nka gusigurira ibintu bitandukanye nkubwiye ntiwamutama muri Congo twaganiriye aturumva ko twari tumaze kudomina umugabane wa Afrika mugu wa mbere rero yafashe iya mbere mu kudutera intege yari Mobutu yarishizemwe amafaranga we yashaka kuduprofita ishaka kuprofita abakongomani kugira bamukunde kugira amenyekane kugira amahanga azamura amaso biciye mu nkino yashire kuri Congo yinjiza amafaranga Congo ivugwe ijya nina kandi yarabigezeko but hari abantu rero babizigirwa ba Mobutu babandi bari barashizemwe uburyo bace batangura kuvuga ati aha sigise rero nituyibonye turayibonye amafaranga arimo reka dutangure tunyonore muri Coupe du Monde bageze uwarajejwe kugurira Congo imyambaro ngo turamubutse uwarafise motivation ya equipe kagashiruka buteka abakinyi kuko Mobutu ni ariko bakurikirana ngo vyazohora bikora ngo turamubutse ngo baranyitse baranyitse by'ukuri bazimiye equipe mu kibuga yatsindwa 9 muzora bakina na Yugoslavia equipe bitsindo barabireka bikinjira kuko bari bafise inzara inama nshinga amateka umengo c'était en 2015 2014 yarasubira korana haba umushinga amateka umwe aravuga ati ibyo twokora byose mwibuka ko hari usuma bukomeye bwigeze kuba mu iki gihugu haraba papa babayeho batazi umunezero wo mu rugo abagore babo babataye bari barongoye abagore beza bari barakurikiye amafaranga bakurikira sigisi y'ababakinyi twari d'office abo papa baba yari baheka abana nta muntu umwe akibaramutsa kubera vyakozwe nande bakoreye igihugu bagera muri Coupe du Monde batwara Coupe d'Afrique des Nations uno munsi barakomereka nta silence bafise uyu munsi bahabwa ibinoko bakopesha ugwagwa bigwa biboha ibitenge bakomeretse ntibafise uburyo bwo kuja kwa muganga ivyo twokora byose twubaka muri sport twubakiye ku binogo kuko abo tuzotanga ku burorero bamerewe nabi cyane n'amashinga amatekiti buri kwezi buri muntu yagize urara mwiriye qualification buri muntu yari mwiriye effectif uretse ziriya ndongozi tumwandikiye ko buri kwezi azohabwa $500 avi ubuzima bwiwe bwose kugeza asezerisi buri kwezi bagenda guhembwa $500 avi mfasha rero dusa naberekeza ku musozo ibi twabigarutse ko bururo bwa Congo n'ahandi hatandukanye no kongene ama ministre cyangwa se ama federation yabwirizwa gushigikira les acteurs principaux abo bakinyi abo ba traite n'abandi benshi batandukanye sindi bukubaza ngo vyokorwa gute muri bihugu byinshi byo muri Afrika ko ntabwo uri mu expert twigarukire kuri duse n'abasoza kuri equipe nationale hambavu yibi byose twavuze bishobora kuba muri bimwe bizonga canke bituma tutaronka umusaruro mwiza abasore ba Gustave bashobora kubirengera ndetse na Gustave nabo bashobora kubirengera bakaduha umusaruro bakanezereza abarundi muri ziriya condition barimo je ku bwanje simvuze karimbi mugabo uko Kenya yateguye kuko urabatse uko Kenya yateguye nabonye Ben Gihitsa ukina mu Rwanda president wa federation yabemera ibihumbi ijana by'idolari atapana amafaranga akuye muri federation cyangwa muri ministeri akuye mu mufuki we genda mutsinda u Rwanda ibihumbi ijana by'idolari birahari ariko byarangiye amafaranga batayarose vuga ngo ariko bahanka Emilio yariko bahadufate hafi nka 20 million ko arenga rero ibi bintu utinvestisa nacuronka kuko umaze kuinvestisa uca usabariza umaze gusabariza ucubona aho bipfira mu gihe winvestisa umusaruro ukabona ntumeze neza niho mu Burundi rero novuga ngo bizirikiye twinvestise dusabire zirita tubuze zirita niho ca tubona babandi bakora nabi twicare twiyige ndombe twicare twiyige turabira ati byankiye ko ivyasabwa twabishizemo n'abazoza kudufasha bazodufasha ruko turi hehe turi ku kivi kandi dufise ahantu twananiriwe and then izi ntamba mu rugamba rero
inshuti uri Miburu ufise ubuhinga, uri Gustave ufise ubuhinga, uri Desto zigucenga, uri Yakubu zigucenga, Risha turiko turakinana nzinti nari mfise 17 ndi école fondamentale ndi Haminerevare bigoye ndaheranye ku ibotike mama araheranye mwishira hamwe mama nta mashini mfise hano nzogura gakinga nta hanamaguru mvuye kure ku ishuri tuzogura umutaka muhira mukopine wanje nzomugurira ka Android nzosigarana ya kuri konti haragere bigucanga ukavuga uti sije mbona ndashikiye Burundi sije mbona ndinjiye mu kibuga kugire ngo numve iminota 90 iheze kuri konti yanje hari miliyoni 5 z'amaki miliyoni 5 z'amakenya shiling ico kintu sinzi kucuma niho usanga rero batudominiye ugasanga yacenze baziritsemwe akantu asanze ari karacengera inyuma y'ikibuga ugasanga yateye baparitse bisi imipira yicishije hanze ugasanga habayemwe akantu ka panike ko turiko turakina ariko bikako dutsinda ugasanga muhagaze nabi bagacokejemwo kabaye kamwe baciye badutsinda mugu umuntu wamubwiye uti Dest hano hari miliyoni 10 itabwe ati ni parisere mu marambya Yakubu ntuhagarare nabi ntugaze cabwira utwera koza ati Kane wigize umusatiritse wigize Cristiano wigize Rooney izi miliyoni 10 muri amabossa irahira zishira mu mufuko ni navyo yabonye ibihugu bito motivation ni kangura bano bana baca bakoreka n'ibintu tarutse amacengu ya Ronaldinho gutsinda nk'aba Ronaldo Kisu ariko nama nabivuze gutono watunywe n'inzara ntumanika gato. Yes, nuko turindire paraporo ya Kenya twe tuba dushonje paraporo ya Djibouti twe tuba duhatse paraporo ya Tanzania ni gahoro paraporo ya Maroc tuba turi mu birenge vyabo paraporo ya Algeria tuba turi mu birenge vyabo paraporo ya Misiri tuba turi mu birenge vyabo uburyo rero uburyo bushogwa hano dufise abatunzi mu makipe bushogwa mu bakinyi mu bantu hano dufise abatunzi bataba bazi ko event ibiri gukinariya kubera iki aba batunzi ntibizera twebwe bamenyesha makuru turabantu bato nibatwizera mugabo aciye nko ku Twitter gwa ministeri kanaka kwa ministre cyasiga kora iki babone ko abibara for example ngo ministre wa sport ashize ku Twitter yiwe akipuriza agashaka foto ya equipe nationale akipuriza insinzi abasore Mubosi kana kashobora kuca kuri Twitter yuti basore ko bakina sanga bagurira amazi basenda kwereke wese nzi kurabona dutanga karoko mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza kandi mwiza Sonic Zerance Evariste ndayishimiye stade ntwari kugira yubakwe inyaruka byagenze miliyoni 100 pa uzumva umutegetsi aje ti miliyoni 200 pa banki yari ibere hariya mu ngoni irasera iranye 150 ku isoko mu Kamenge uzoraba amaze gufata iyambere ati isoko mu Kamenge irahiye ariko twebwe tuyubakire nyene bategetsi kuri podium bose twagiye tubabona nabo tutari tuzi bose tuza tubabona hano mu Burundi rero birasaba yuko nano ma ministeri abantu bakoresha imbuga z'ama ministeri nivyo byose bikorwa byinshi nimushire ko muti equipe nationale y'abamwedo 20 iraza kubikina ikine na Kenya nizo nimbaraga zikomeye cyane support ikomeye cyane hanyuma mwe murabe babategetsi cyangwa bati abonye kuri Twitter ministeri ya sport ya none bimeze gute ti amazi bayabone konte ya FFBT cyabwira umukozi wa telefona muntu wo muri FFBT yamubwirti amazi aratanzwe bimezo telefone icisona ati wa mutegetsi kana kanga mu gihugu cy'Urundi abatanze miliyoni 65 mwitangi kareka Yes, nuko ni equipe nasanzwe yaduciye ko waza ko bakina no musige cy'isaha 12 ku masaha yo ngaha iwacu mu Burundi nuko turi